tugira dukora ibitabo intangamara y'ibitabo bisigaye muri Bibiliya y'Abaheburayo byitwa le livre de 12, igitabo c'aba 12 zingene gutraduiza mugabo n'igitabo kimwe kubera ari ibitabo 12 bifatwa n'igitabo kimwe turagerageza tunagire novuga ni structure ya bino bitabo 12 byose numva ko ari vyiza navyo kumera nk'ubitahurira hamwe mwe twabigenza kuzindi nyandiko muri ko n'ibitabo bitanu vya Mose twabitahuriye hamwe nashaka tuze kugira uwo mwimenyerezo gatonya sino ibitabo twita byo bavugishwa bato ni ibitabo biva kuri Hosea gushika muri Malaki. Tuvuze ko biva kuri Hosea gushika kuri Malaki biva no ku kinjana 18 gushika mu kinjana ca 4 imbere ya Yesu Kristo. Ni kuvuga ko hariho une période ya activité prophétique aho Imana yagurutse abavugishwa kandi bagasiga inyandiko bitangura n'ikinjana 18 myaka amajana 750 gushika mu myaka y'amajana 4 kuri Malaki. Ba Yesaya bari mu bavugishwa ba mbere bo mu kinjana 18 gushika kuri Malaki mu kinjana ca 4. Rero twovuga ko ibi bitabo 12 birimwo abavugishwa bato mugabo bato si kuvuga ngo ni bato ngo ni bagufi canke ngo baronze. Inyandiko zabo ni ngufi hanyuma kumbure ntibarakoreshejwe imyaka myinshi nk'aba ministere maremare y'aba Yesaya na Yeremiya bamaze imyaka 50 bakorera ihanga rya Israeli mu buvugishwa. Hanyuma kumbure ntibageze na influence nini gose baranka aba Yesaya n'abantu banyiganyiza abami n'abantu aba aristocrate kumbure baravugishwa umenga ni bato ariko vy'ukuri bafise umuhamagaro. Ibitabo ubiravye amateme agaruka muri ibyo bitabo vyose muzobibona dutangiye kubisoma Hosea tukaja muri Amos tukaja muri Yoeli tukaja muri Nahumu dusanga hari amateme atatu aguma agaruka muri ibitabo 12 by'abavugishwa. La transgression kwa Israeli bacumuye kuhoraho Imana ikabagiriza ivyaha nimwe no gusenga ibigirwamana nka Bayali canke ni kurenganya mu gihugu ni gutanga ibimazi bidakwiriye hari ikintu ca transgression cyo guhonyanga isezerano cyo guhonyanga ivyagezwe by'uhoraho. Hari muri ivyo bitabo by'avugisha muzosanga uhoraho ariko aradenonsa yerekana ivyaha by'ubwoko bw'Imana. Bwa kabiri igihano Imana igahana icaha. Bwa gatatu kunagura Imana inagura abo yahanye rimwe rimwe atari kubera ngo bagarutse kuhoraho bihanye hari abo igarukana mu gihugu cyane Imana ikanagura igihugu atari kubera Abisirayeli bose bagarutse kuhoraho mugabo kubw'imbabazi zayo zidashira yasezeraniye Aburahamu n'inzu ya Dawidi. Dusanga ivyo bintu bitatu biza kuguma bigaruka taza kubirabira mu gitabo ca Hosea kigizwe n'amasikre 5 aho ivyo bintu biguma bigaruka inshuro 5 ariko n'ibindi bitabo byose byavugishwa nuvuga ko birangwa novuga nti birangwa n'aya mateme atatu aguma agaruka kenshi. Ikindi nuko ukunyere bino bitabo bimeze gutya naho umvugishwa ashobora kuvuga ko ibyo bintu bitatu hari gusanga yahengamiye kwerekana ibyaha by'Abisirayeli gasanga acavuga ubuvugishwa bwo kubahana uga gusanga nkinaguka ubuvugishwa bw'ivyizigiro cyo kuzonaguka ntatebeye gose n'abandi usanga batebeye cyane ku vyizigiro usumba cyane mu kumahano bakayaca ko gatoya. Rero abavugishwa batanu ba mbere ukunyera bakurikirana batebera ku vyaha Hosea, Yoeli, Amosi, Obadiya na Mika. Abavugishwa batanu ba mbere bato batebera cyane ku vyaha transgression ko twabivuga kwerekana ingene Abisirayeli ubwoko bw'Imana bwahonyanze isezerano ry'uhoraho. Abavugishwa batatu bakurikira batebera kwigena Imana ihana icaha ni Nahumu, Habakuki na Zefaniya. Nahumu, Habakuki na Zefaniya. Batatu ba nyuma Hagayi, Zakariya na Malaki batebera kuki Imana izonagura ubwiza bw'uhoraho.
ubwiza bw'ingoro uzosumba ubw'ingoro ya mbere. Hagayi, Zakariya hamwe nande na Maraki. Tuje tugira bangaye? Batanu ba mbere batebera ku vyaha, batatu bakurikira murambabarira. Batanu ba mbere ni Hosea, Yoweli, Amosi, Obadiya na Mika batebera ku vyaha. Batatu bakurikira bagatebera ku gihano, Nahumu, Habakuki na Zefaniya. Batatu ba nyuma Hagayi na Zakariya na Maraki bagatebera ku vyizigiro. Hasigaye umwe ni Yona. Yona rero simbonaho ndamushira, ni Yona nyene. Ni exception kubera wewe atumwa mu gisagara c'abanyamahanga nka Ninewe. Rero biragoye kumukrasa muri no mateme atatu. Amen. Novuga ko bino bano bavugishwa bagaruka kubera amateme yose, mugabo baza barayahengamira ko cane usumba. Turi kumwe munyemere na Silver je ndayikunda. Ndifuza ko umunsi umwe bavuze igitabo icyose cyo muri Bibiliya ucubona incamake y'icyo gitabo icari cyose naho buvyutse. Hosea, reka tuvuge umwe. Hosea atumwa mu bwami bwo mu buraruko, mu bihe ubwami bw'Isiriya bwagira buze gutwara imiryango 10 iri muri Royaume du Nord ibahanishije ibyaha byabo. Ni igitabo kiryoshe cyane kuko ubwo butumwa bw'ingene ab'Isirayeli bahemutse Imana ikabahane kandi izondere ibarondere mu rukundo rwayo banagure. Imana ibigereranya n'ubuzima bwa Hosea n'umugore wiwe tuba tuvuga mu mwanya uri imbere. Ico gitabo kivuga ibyabaye ku Bisirayeli hagati y'umwaka 800 na 700. Yoweli avugishwa ku bwami bwo mu buraruko ku miryango ibiri, umuryango wa Yuda n'uwa Benyamini. Avugishwa imbere y'uko Yerusalemu isanganguka. Ikintu gikomeye kuri Yoweli twibuka ni giki? Avugishwa ivy'umunsi w'Uhoraho, mugabo muri buno buryo butangaje. Yerekwa ko inzige zigira zitere mu gihugu, mugabo agaca babwira ati ayo mahana Imana igira irungice, babwira ubwami bw'Ubuyuda ati kizoye n'intangamarara gusa y'ikindi gihano gikomeye Imana izoteza ubwami bw'Ubuyuda ariyo Babuloni. Agashitangura kuvuga urubanza rw'Imana rugira urubanza rugaragarire mu zino nzige zigira zitera imirima, mugabo akabivuga yuko ibi gusa n'akantu gatonya Imana igize guhana. Mugabo hageze kuvuga ivyizigiro Yoweli mu mwibuka kwiki nzosuka mpemu wanje. Mugabo mwibuke gusuka kwa mpemu yera agutereka muri tebe yiwe yitwa umunsi uhambaye w'Uhoraho. Niyo mpamvu umwuzi wa mpemu yera n'ibihe vy'iherezo birafatanye, tuzobigarukako. Amosi avugisha ku bwami bwo muri Nord mwaka 750. Ni kuvuga yabayeho mu bihe vya Hosea na Yesaya. Ikintu ca mbere tubona kuri Amosi ni icahe? Igitabo ca Amosi naho businziriye avugishwa mu gihe c'ingoma y'Abisirayeli ya Yeroboamu wa kabiri, igihe ca prosperity. Igihugu cari giteye imbere ku ntwaro ya Yeroboamu wa kabiri mu kinjira 18 mu buryo butangaje. Mugabo mu gihe cy'ingene ca prosperity birababaje. Niho ubona inegalite sociale, niho ubona ama injustice sociale. Bamwe baraduga, bamwe bigenda neza, abandi bagacinyizwa. Atanga kwerekana ama injustice sociale ari mu gihugu naho hari terambere. Niyo mpamvu Amosi no umuntu wa mbere atwigisha kubijanye no gukunda mugenzi wacu ngo twikunda biciye mu gutunganiriza bose. Obadiya pana wa undi wo mu gihe ca Ahabu wo mu ngoma ya mbere igice 17 18. Mugabo n'uyundi Obadiya ikintu ca mbere tumwibukira ko niki twumvise ico gitabo agatabo gatonya avugishwa ku banyedomu ko Imana igiye kubahana kubera batigeze bagira compassion igihe Imana iza gucira urubanza Yuda mwaka 586 hakwerekana ikigumbagumba kuri bene wabo. Uribuka abanyedomu bakomoka kuri inde? Kuri Esau. Imana ikivuga ko izohana abanyedomu kandi bobo izohana bazosara kuvyuka nk'ihanga. Ariko Israeli yoyo naho Imana Yuda naho Imana imuhanye izosubira kumunagura. Harimo amasezerano y'ivyizigiro. Yona turinde kumuvugako oya ni bamuvugishwa umunyamanyanga agarariza Imana
akayihunga kandi iba hose. Hama yamucakira amaze gushika mu nda y'urupfu akihana, avuye yakumvira akavuga ubutumwa bihanya agaca ashavura. Nawe nyene ari mu kinjana 18 mu gihe c'intwaro iryoshe cane yo mu bwami bwo muri Noho Yeroboamu wa kabiri. Mika abayeho mu gihe ca Hoseya, abayeho mu gihe ca Mose, abayeho mu gihe ca Yesaya. Mika n'umukontampore w'abo bantu bose, avugishwa mu kinjana 18 imbere ya Yesu Kristo. Nawe nyene aravuga ivyaha by'ubwami bw'Ubuyuda, mugabo akerekana yuko Imana izonagura Abayuda. Mugabo ariko avuga urubanza Yerusalemu, aravuga no kuri Samariya. Mika mumwibukira kwiki, ariko aravuga amasezerano yo kunagurwa kw'Abayahudi, aca avuga ko na Mesiya azoza. Ewe Betelehemu w'Efurata, nturi muto naho uragasagara gato mu bisagara by'Ubuyuda, kuko muri wewe hazomvira iki? Uganza. Nahumu mwibuka kwiki, Nahumu afise ubuvugishwa ubwa mbere na mbere bugamije ku gisagara c'Ininewe, ca kindi Yona yagera kubwira ubutumwa bakihana. Nyuma y'imyaka 150 barihanye, baca basubira gusenga ibigirwamana, bagasubira muri vya vyaha nyene. Imana ikivuga ati ubu rero sindinda kurungika Yona, urahejeje. Rero Nahumu atumwa ku gisagara c'Ininewe. Urenganya mu mutuku igitabo ca Nahumu ucubona ubuvugishwa kuri Ninewe nyuma y'imyaka 150 bihanishijwe n'ubuvugishwa bwande bwa Yona. Habakuki muca mwumva iki? Avugishwa mu gihe mu myaka ya nyuma Yosiya aba yapfuye, acakurikira za ngoma z'abami ba nyuma i Buyuda, agatangura kwereka ingene ubwami abanyakarudaya bagira baze kugeseza, agaca babara ati Mana kugira ukoresha ihanga ry'ikinyavyaha gusumba Abayahudi, none uragororotse gute? Agatangura guharira n'Imana. Tuzi ko ari umuvugishwa agira iki? Aharira n'Imana kuvya n'urubanza igicire Abayuda, mu nyuma bikarangira aciye bugufi. Zefaniya muca mwibuka iki? Zefaniya avugishwa ikintu cya mbere mu kwekurwa kuri Zefaniya, avugisha ku ntwaro nziza y'umwami yitwa Yosiya. Hari kanguro ridasanzwe imyaka 640 n'amajana muri iyo myaka y'ikanguro y'igihe ca Yosiya, kubera ko Imana ivuga ivy'urubanza kandi bariko bagendera mu nzira z'Imana, nuko ibintu vyakozwe ku ntwaro ya Manase, Imana yavuze ati bizogenda bitahana, naho bikanguro gute bishobora gusubiza mu burake bwanje. Zefaniya rero ahishurirwa ingene Imana igiye gucira urubanza Yerusalemu. Mugabo itemi ikomeye muri Zefaniya ni y'amasigarira. N'abandi ba profeti bavuga ku masigarira Imana izokwisigariza, mugabo pana nkuko Zefaniya abivuga. Hagayi muca mwibuka iki? Murambara ariko murajya ariko urusengero zana amashikanwa yanje mu rusengero. Kitabo ndagikunda cyane. Urusengero rwubakwe, umuvugishwa avugisha inyuma y'ikinyago, nta buryo bwari buhari. Abantu bazi ko Imana watuka vrema, undi Imana imbonye situation iburaca mu famille uratari gutuma natanga vrema. Ujya n'Imana rafise bon sens, ukora ko notanga uburyo bwanje mu ishengero nkenye. Ngora bano bari bari kirasaba gutanga ivyabo n'abantu bari bagihunguka, umwe wese ariko arirondera mu buzima, ntibari stable. Ariko Imana ivuga iti ni gute vyerekana yuko ivyanje ubwami bwanje atari priorite. Tuzonyika audio turabe yuko bitaba bisobanura kuzana amahera yawe mu rusengero, bisaba ko umutima wawe witwarika ivy'imwemu imbere y'ivy'ukubiri. Zekariya muca mubona iki? Abaho mu gihe cande ca Hagayi, nawe nyene hamagara Abisirayeli kubaka urusengero, uretse ko wewe ari umuki, ari umuherezi. N'umuherezi atangura guhishurirwa kandi n'ibijanye n'igihe c'iherezo. Hagayi arahishurirwa ubwiza bwo mu rusengero, mugabo Zekariya arahishurirwa gushika mu ntambara y'igihe c'iherezo. Malaki muca mubona iki? Muvugishwa nyuma y'imyaka 100 Abisirayeli baravuye mu kinyago, ariko batangiye gutakaza kubaha Imana, batangiye kurambirwa no kubaha Imana. Malaki akabahamagarira kuri repentance, agaca avugishwa ibijanye nande na Yohana azoba intumwa y'isezerano rishasha, azogira imbere umwuzo wa Mesiya.
hejeje ibitabo 12 fye oya muzobisoma hanyuma muze murumviriza ama audio buhoro buhoro.